I bless the Lord this morning ndahezaga Imana kino gitondo for his goodness and faithfulness. ubuntu bw'Imana kuri twebwe. This is the day that the Lord has made. Uyu n'umunsi Imana yaduhaye. We will rejoice and be glad in it. Ngo tunezererwe mu buryo budasanzwe. Jambo la pili, namshukuru mtumishi wa Mungu Cha kabiri, shime mkozi w'Imana kwa sababu ya kunipatia nafasi uko yampaye kino kibanza ya kusimama mbele yenu kwa siku 7 kugira ngo mpagarare imbere yanyu mu minsi 7. Sitaki kuchukua jambo hiyo kama kawaida. Ntabwo nofata minenego ico kintu. Namshukuru mtumishi wa Mungu. Ndashimiye by'ukuri mukozi w'Imana. Mungu ambariki sana. Imana imuhezagire cyane. Jambo la tatu, icya gatatu, asubuhi ya leo nimezungumza na mke wangu. Kino gitondo naganiriye n'umufasha wanje kule Nairobi. Hariya i Nairobi. Amenituma na salamu. Yantumye ngo ndabaramutse. Ameniambia nisalimie mchungaji na kanisa. Yambwiye ngo ndamutse umushuma n'ishengero. Kwa hivyo ninawasalimia. Kuri ibyo rero ndabaramukije katika jina la Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu Kristo makrizo ntasho. Salamu za mke wangu. Intasho z'umufasha wanje. Naweza kusema kanisa limebahatika kuwa nami Jumapili 2. Ndavuze ngo ishengero ryagira ubuntu ryo kubana nanje namwe 2. Nimehubiri miaka 22. Maze imyaka 20 nigisha. Nimehubiri 22 years. Maze imyaka 22 nigisha. Na hakuna mahali ambapo nimewahi kukaa Jumapili 2. Na hanu namwe nari bwamare 2 ndi. Kwa neema ya Mungu, kubw'ubuntu bw'Imana, nimepeleka habari njema Sudan. Natwaye uvuga butumwa muri Sudan. Nimehubiri Tanzania. Nigishije Tanzania. Nimehubiri Kongo. Nigishije muri Kongo. Nimehubiri Rwanda. Nigishije mu Rwanda. Nimehubiri Uganda. Nigishije Uganda. Lakini kwa miaka 22, ariko mu myaka 22 maze nigisha, hakuna mahali ambapo nimewahi kukaa Jumapili 2. Naho narebwa amare 2. Mukomere Imana amashi, ni umuntu mwagiriwe n'Imana. Nina kazi nyingi, fise ibikorwa byinshi ambao nimeacha nyuma. Nasize nyuma. Mimi ni baba, jewe ndi umugabo. Mimi ni mume, jewe ndi umupapa kandi ndi umugabo. Mimi ni mchungaji kandi ndi umwungere. Na kwa neema ya Mungu, Mungu amenipatia pale Nairobi kuwa kiongozi wa vikundi vya wachungaji. Kubw'ubuntu bw'Imana, Imana yamaye hajya i Nairobi, ni jewe ndumwe mu barongoye imigwi y'abakozi b'Imana. Kwa hivyo kukaa kwangu hapa rero kuba hano Jumapili 2, ibyumweru 2, ni jambo kubwa sana. Ni kintu kidasanzwe cyane. Jumapili ya leo, uno musi wa Mungu, ikiwa ndio Jumapili ya mwisho kwa wakati huu kusimama hapa, niwo musi wa Mungu wa nyuma wanje kubana namwe hano. Nina ujumbe kwa sababu ya kila mmoja wenu. Fitiye ubutumwa umuntu ugiti ciwe muri kino kibanza. I will teach as I preach. Ndaza kwigisha nongere vuga ubutumwa. I will teach as I preach. Ndaza kuvuga ubutumwa nongere nigishe. And I know that our good God, kandi ndazi ko Imana yacu ari nziza, is going to bless us all. Ni Imana iza kuduhezagira twese hamwe. In Jesus name. Mu izina rya Yesu. Itanguriro. Mwanzo igitabo cy'Itanguriro 22. Itanguriro. Genesis 22. Mu Itanguriro. Nitaomba ndugu yangu utasoma mstari wa 1 hadi wa 9. Kadusome igitabo cy'Itanguriro umurongo wa 1 tugeze ku 9. Haravuga ngo Imana igeza Aburahamu. Ijambo ry'umutwe. Hanyuma y'ibyo Imana igeza Aburahamu
iramuhamagara ati Aburahamu. Aritaba ati sabwe. Iramubwira ati enda jana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene, uje mu gihugu ci Mowabu ci Moria, umutangire kw'ikimazi cyo koswa ku musozi nzokubarira. Aburahamu azinduka kare mu gatondo ashira amataniro ku ndogobwa yiwe, ajana na babiri mu mikangara yiwe na Isaka umwana wiwe, nuko asatuje inkwi zo kosa ikimazi, ava hasi aja hahantu Imana yamubarira ku musozi ugira gatatu. Aburahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure. Nuko Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati nimusigare iyi ndogoba hano, twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga, turaheza tugaruke. Gatandatu, Aburahamu yabira za nkwi zo kosa ikimazi azikorera Isaka, umwana wiwe nawe yitwarira umuriro n'imbugita. Nuko bombi barajana. Isaka abaza se Aburahamu ati mbega data? Aramwitaba ati nikiga mwana wanje? Ati mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi, none umwagazi w'intama uri hehe wo gutanga kw'ikimazi cyo koswa? Aburahamu aramwishura ati erega mwananje, Imana niyo iri bwironkere umwagazi w'ikimazi cyo koswa. Nuko bombi barajana. 9, bashika ahantu Imana yamubariye. Aburahamu ahubaka igicaniro, akinyuranya ko za nkwi, aboha Isaka umwana wiwe, amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi. Imana nidufashe. Father, we worship you. Data, turagushize hejuru. We give you praise. Turaguhaye amashimwe. We lift you on high. Tugusize hejuru mu cyubahiro cyawe. You are highly exalted. Mwami uri hejuru ya byose. You are mighty. Mana uraganje. You are holy. Mwami uri mwiza. You are wholesome. Mwami uraganje urakomeye. You are beautiful. Mwami uwo kwizigirwa. Alpha and Omega. Uri tango n'iherezo. The lion of the tribe of Judah. Uri intare mu muryango wa Yuda. The lily of the valley. Mwami ni wewe soko rizima. The beginning and the end. Mwami uri tango n'iherezo. Master of everything. Mwami uri umwami uhambaye. The uncreated creator. Ni wewe muremyi. We worship you. Turaguhimbaje. We worship you. Turaguhimbaje. We worship you. Turaguhimbaje. We praise you. Turagushize hejuru. We lift you on high. Tugusize hejuru, izina ryawe hejuru cyane. Hallelujah. Amina. We glorify your name. Mwami tuzize hejuru icyubahiro cyawe. Hallelujah. Amina. We give you praise. Turaguhaye amashimwe. Hallelujah. Amina. We honor you. Turaguhaye icyubahiro. For who you are. Mwami wewe uri udasanzwe. For what you have done. Icyo yifuza ko coba For kiraba. what you are doing. Mwami icyo ukora. For what you are about to do. Icyo ukora kirashoboka. Be glorified. Tugushije icyubahiro cyawe. Be glorified. Tuje icyubahiro cyawe. Tukuka Bwana. Manishigwa hejuru. Pokea sifa. Akira amashimwe. Pokea heshima. Akira icyubahiro. Asante. Urakoze. Dadi kwa neno lako. Data ku ijambo ryawe. Nena nasi. Vugana natwe. Twafungua masikio yetu. Tugurira amatwi yacu. Baba ukatuelekeze. Mana iguturongore. Roho Mtakatifu. Mwemu wera. Mwalimu mwema. Wewe niwe wigisha neza. Ukatufunze. Ingutwigishe. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Tunaomba na kuamini. Turasabye tuvyizeye. Na kanisa iseme. Ishengere muvuge ngo amina. 7 tests. Mitihani 7.
ibizamini indwi, ibibazo indwi, which graduate you to the next level. ibibazo indwi wote kugira ngo bigushikane kundi rugezo rwo hejuru. Mitihani 7 ibibazo indwi kutoka kwa Mungu biva ku Mana ambayo itakuinua bizotuma bigushira hejuru kwenda kiwango kingine. ushike kundi rugezo. 7 tests ibibazo indwi before you graduate imbere yuko ubu udasanzwe, to the next level. imbere yuko ushika kundi rugezo, God must test you. Imana ni ngombwa kukugerageza. Many a time we pray, Igihe cyose tugiye gusenga, nyakati nyingi tunaomba dini ibihe byose dusenga na nibyo tunasema Bwana tuvuga ati Mwami nipeleke njana kwenye maeneo mengine. njana ku kindi kigezo. Bwana ninatamani Mana ndakeneye uniinue, ushire hejuru, unipeleke unjane kwenye maeneo mengine. mu kindi kibanza. Lakini mara mingi Ariko hatuombi kenshi dusenga na kumwambia Bwana ntabwo tubwira Umwami nisaidie ati mfasha kupita mitihani yako guca muri bino bigeragezo kwa byawe, sababu ya maeneo mengine. ati kwe ngo njanwa ahandi hantu. Mara nyingi tunaomba Kenshi iyo dusenga na kumwambia Baba, tubwira Imana nimekaa hapa sana, ati Imana nabaye hano cyane, natamani maeneo mengine, ndakwinginze unjane kundi rugezo, natamani eneo lingine. shira kundi rugezo. Kama ni mahali pa kazi, Namba ari ahantu h'akazi, natamani promotion. ndakeneye promosiyo. Kama ni biashara, Namba ari ibidandazwa, nataka mipaka yangu ndakeneye unyagure, ipanuke. ndakeneye unyagure. Kama ni watoto, Namba ari abana, nataka uniongezee. ndakeneye unyongere abana. For the next level, Imbere y'uko uja kundi rugezo, God will put you into a test. Imana ikuzanira igipimo. I don't know how many of us Sinzi abantu hano are ready for the test. bamaze kwinjira mu bigeragezo. Don't fear. Reka gutinya, The grace is sufficient. hari ubuntu bw'Imana. As long as you are ready for the test. Kama uko tayari Namba witeguye kwa sababu ya mtihani, kubera kigeragezo, kuna neema ya kutosha ubuntu ya buhagije kukusababisha buzogufasha kupita mtihani wa Mungu. guca mu kigeragezo c'Imana. Maombi yangu asubuhi ya leo, Amasengesho yanjye yo mu gitondo, maombi yangu asubuhi ya leo amasengesho yanjye kino ni ya gitondo, kwamba kila mmoja wetu ni uko umuntu wese ari hano, ambaye amekaa wicaye hano, katika ibada hii, ari muri materaniro, Mungu akamsaidie Imana imufashe kushinda mtihani gutsinda ulio mbele ikigeragezo zako, kiri imbere yawe, kushinda mtihani. gutsinda ikigeragezo. May God help you Kandi Imana igufashe, to go through your test. Imana igufashe guca mu kigeragezo cyawe. Hey, 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 Amina. hey. If you are saying hallelujah, Reka uvuge ngo haleluya. say a big hallelujah. Ninavuga haleluya cyangwa uvuga amina. The Bible says Biravuga ngo it came to pass, ikaja kutimia igihe ngo kiragera baada ya mambo haya, inyuma ya bino bigeragezo, kwamba Mungu Imana akamfanyia mtihani ikigeragezo Abrahamu mtumishi wake. Aburahamu umukozi wayo. Mungu Imana akamfanyia mtihani imuha ikigeragezo Abrahamu mtumishi wake. Aburahamu umukozi wayo. Hii inatuonyesha vizuri Bino bitwereka ya neza kwamba Mungu yuko Imana hufanyia watu wake mitihani. arategurira abantu biwe ibizamini. Mitihani yetu ni tofauti, Ibigeragezo byacu biratandukanye, lakini ukweli wa mambo ariko ukuri ya kw'ibintu, kwamba hiyo mitihani iko. ico bigeragezo birahari. Hallelujah. Amina, I say hallelujah. amina. Mitihani yetu ni tofauti. Ibigeragezo byacu Kuna biratandukanye, watu ambao Mungu kandi abantu anawafanyia mitihani Imana ikorera ibigeragezo ya class 3 ni ibintu usanga ari urwego rwa gatatu, kwa sababu anajua kubera Imana irabizi viwango vyao. yuko ibigero Kuna byabo watu ambao bitandukanye. Mungu hari abantu Imana anawafanyia ikorera mitihani ibigeragezo ya class grade 7 ugasanga iguha ikigezo kwa cyo mu sababu rwego rw'indwi. anajua kubera iki level yao, Imana ibizi urwego na rumwe. wengine anafanyia hari mitihani abandi Imana ikorera ibigeragezo ya form 4 byo urwego rwa kane. sababu anajua kubera iki Imana irazi wanaweza.
barazi ko babishoboye. Na kuna wengine anafanyia mitihani Hari abandi Imana ikorera ibigeragezo ya university. byo muri university. Tunajaribiwa tofauti. Tugeragezwa ibitandukanye. Maombi yangu asubuhi ya leo Amasengesho y'igitondo gitondo ni ya kwamba kila mmoja wetu nuko wese akapate mitihani yake. ashobora guca ibigeragezo byiwe. Yes. You are saying a very weak amen. Beka uvuga ati ngo uvuze amena n'intege nke cyane. Say a greater amen. Uvuga amena y'inkomezi. Kama ni amen ya Mungu nambari amina y'inkomezi y'Imana ivuga amena cyane. The Bible says biravuga ngo God tested Abraham. biravuga ati ngo Imana ngo igerageza Abraham. And I want to thank God. Urakeneye gushimira Imana. Abrahamu alipita mitihani yake. Byukuri Abrahamu yaciye mu bintu byiwe. Nataka kukuonyesha ngiye kwereka katika Biblia muri Biblia mitihani 7 ibigeragezo ambayo ni ya lazima bikenewe kwa kila Mkristo. Ku muntu Kristo wese. Are you ready? Uriteguye? Are you ready? Uriteguye? Are you ready? Uriteguye? Give me a smile, tell me you are ready. Reka unezerwe uvuga utwenga ngo nditeguye. Utwenge. Wanasema wako tayari. Ndiyo bako tayari. Ngo muriteguye gutwenga no kuvuga ngo amina. Test number 1. Ikigezo ca mbere. Test number 1. Ikigezo ca mbere. Nataka uone kama unaweza pita. Ngiye kukwereka urabe by'ukuri ko gicamwo. The test of understanding. Ni gipimo cyo gutahura. And obeying the voice of God. Come on again please. Mtihani wa kuelewa. Ni kigeragezo cyo gutahura na kutii hamwe no kumvira neno la Mungu. Kumvira ijambo ry'Imana. Mtihani wa kuelewa. Ikigezo cyo gutahura. Na si kuelewa peke yake. Hapana gutahura gusa. Kuelewa na kutii. Gutahura no kumvira. Understanding. Kumva gutahura. And obeying. No kumvira. The voice of God. Ijwi ry'Imana. The Bible says. Biravuga ngo God spoke to Abraham. Imana ngo ibwira Abraham. And I want to let you know. Ngo ndakene kubona ko witeguye. Wakati wa Abraham. Igihe cha Abrahamu hakukuwa na makanisa. Nabwo harara amashengero. Wakati wa Abraham. Igihe cha Abrahamu hakukuwa na wachungaji. Nibwari haraba abungere. Wakati wa Abraham. Igihe cha Abrahamu hakukuwa na Roho Mtakatifu. Hari mwemu yera. Roho Mtakatifu mwemu yera alikuwa anashuka. Yahoraza rimwe na rimwe. Kwa wakati fulani. Akaza mu gihe runaka. Juu ya mtumishi wa Mungu. Hejuru y'umukozi w'Imana. Akisha maliza kazi yake. Amaze gukora ivyo. Anaondoka. Yacha yigira. Lakini Abraham. Ariko Abrahamu. Moja na hayo. Hamwe muno muri. Alishinda mitihani ya Mungu. Yatsinze ikigezo c'Imana. Hakuwa na kanisa. Nabwo yaravye ishengero. Hakuwa na Biblia. Nabwo yaravye Biblia. Lakini alishinda. Ariko yaratsinze. Wewe uko na kanisa. Wewe ufise ishengero. Wewe uko na wapendwa. Wewe ufise abakunzi. Wewe uko na mchungaji. Wewe ufise umungere. Wewe uko na Biblia. Wewe ufise Biblia. Kwa nini ushindwe na mitihani? Kueriki utsindwa n'ibigeragezo. Inua mkono wako, sema napokea neema. Vuga ati ndakiriye ubuntu. Hey. Sema napokea neema. Vuga ati ndakiriye ubuntu. Ya kushinda. No gutsinda. Mitihani ya Mungu. Ibigeragezo vy'Imana. The test of obey. Ikigeragezo cyo kumvira. The voice of God. Kumvira ijwi ry'Imana. God is speaking. Imana bugira avuga. Every second. Imana avuga buri segonda. Every minute. Imana avuga ku minota. Every hour. Imana avuga ku masaha. Every day. Imana avuga ku munsi. Every week. Imana avuga ku ndwi. Every month. Imana avuga ku kwezi. God is speaking to his people. Igihe cyose Imana iravuga. Do we understand his voice? Ngomba yuko wumva icyo Imana ivuga. Are we ready to obey the voice? Ngomba kumva ubugombe bw'Imana. He is speaking. Imana iravuga. Through dreams. Mu ndoto. Through visions. Mu byerekwa. Through the Bible. Muri Bibiliya. Through the man of God. Biciye mu mukozi w'Imana. Through circumstances. Imana ivuga mu buryo butandukanye no mu mashikano iravuga. Like the rain. The rain. Imana iravuga no mu mvura.
imvura iravugana nawe. God. Imana avuga ivyo kirimo. He is speaking every day. Imana avuga igihe cyose. Do we pass the test? Ni ngombwa yuko wumva igihe cyawe. Understanding. Ni ngombwa ko wumva usobanukirwa. And obeying the voice of God. Ama ukumvira ijwi ry'Imana. If that hallelujah is for Jesus, you can do better. Vuga haleluya kubo mwami. Byo byiza cyane. Ukia mtu muulize. Bazawo mwicaranye. Ni mara ngapi ya mwisho? Ni kangahe ulisikia sauti wumvise ijwi ry'Imana ya baba yako? Wumvise ijwi rya so wawe? Na kama ulisikia, namba wumvise ijwi rya so wawe, ulitii? Mbega wararyumviye? Usingoje njibu. Niwitege inyishu cy'umureko. The Bible says, biravuga ngo in the book of Isaiah, mu gitabo cya Yesaya chapter 30, ibice bya 13 verse 21, guhera kuri 21, it shall come to pass, ati nzokunyuraho igihe kiragera, your ears will hear a voice, ngo nzogirye ngo amatwi yanyu ngo azonyumva, telling you, vuga mubwire, this is the way. Hii ndiyo njia. Ati iyi niyo nzira. Usiende kulia, nugende mu buryo, usiende kushoto, nugende mu bafu. Isaiah 30:21. Muri Yesaya 30:21. Yesaya 30:21. Masikio yako, ngo amatwi yawe itasikia sauti, ngo azokumva ijwi ikisema, bivuga, njia ndiyo hii, ngo inzira ngiyi, usiende kushoto, ngo nugende iburyo, usiende kulia, nugende ibubafu. Kusikia sauti ya Mungu, kumva ijwi ry'Imana, wapendwa, ni mtihani. umviriza by'ukuri ni bigeragezo. Naomba upite. Ndakwinginze ibyo bigeragezo ubicemwo. Naomba upite. Ndakwinginze ubicemwo. Naomba upite mtihani. Ndagusabiye icyo kigeragezo ugitsinde. Jesus, Yesu says, yaravuze ngo in the book of John, mu gitabo cya Yohana chapter 5, mu gitabo ibice 5, verse 25, guhera kuri 25, it shall come to pass, ati igihe kizogira, that even the dead, ngo hata wafu, ngo kizogira ngo hamwe n'abapfuye watasikia sauti, ngo bazokumva ijwi ya mwana wa Mungu, yuko umwana w'Imana, na watakaosikia, kandi ngo bazokumva iryo jwi, wataishi tena. ngo bazobaho kandi. Sisi hatuja kufa, twebwe ntabwo turapfa, tuko hai, turidege, turi bazima. na Biblia inasema, biravuga ngo ya kwamba sauti hiyo ya Mungu, ngo iyo jwi ry'Imana itaweza kupenya, ngo rizomena hata kwa kaburi, ngo nimva, na walio katika kaburi, ngo nazo bari mumva wasikio hiyo sauti, bazokumva iryo jwi, na wale watakaosikia, kandi ngo bazoryumva, watoke wasimame tena, ngo bazozuka baveyo. Sisi tuko hai, twebwe turacyari bazima, tunastahili kuelewa, ni ngombwa ko twumva, na kupokea, no kwakira, na kutii, no kumvira sauti ijwi yake Mwenyezi Mungu. y'Imana. The Bible says, biravuga ngo God spoke to Abraham, ngo Imana ngo ivugisha Aburahamu. amesema nini? Mbega ngo yavuze guti? Aburahamu yavuze ngo iki Asubuhi ya leo? uno munsi Imana avuganye nawe, Amekwambia nini? Imana yakubwiye iki Kuhusu kanisa lako? kuvyerekeye ishengero ryawe? Amekwambia nini? Imana yakubwiye iki Kuhusu mji wa Bujumbura? kuvyerekeye igisigara cya Bujumbura? Amekwambia nini? Imana yakubwiye iki juu ya taifa ya Burundi? kuvyerekeye igihugu cy'u Burundi? Amekwambia nini? Imana yakubwiye iki juu ya mapenzi yake kuvyerekeye ubugombe bwawe? Yaukia mtu mchekeshe kidogo, Reka utwenze uwo muri kumwe gatonye, mwambie ninakuombea, umubwire ati ndagusengeye. amuongeake. Mbega ntimuganira mwebwe? Mwambie ninakuombea, Musuguma ati ndagusengeye, upate kuelewa uronke na gusobanukirwa kutii. no kumvira. Hebu
Mwambie afanye hivi. Mubwira duzi ukuboko guca. Mwambie afanye hivi. Mubwira duzi mwambie afanye hivi. Mubwira gire guca. Chui avurute antena. Huku kuna antena za radio. Ndio zipo. Zile tunavuruta hivi. Anteni za radio. Mubwira ayikwege guca. Aziko huku. Zipo. Zile za kuvuruta hivi. Ndio. Za kutafuta network. Zo kurondera network. Za kutafuta wave. Kurondera ambia rafiki vuruta. Mubwire mugenza wati mwambie rafiki fanye nini? Mubwire mugenza waduze antene. Antene za kusikia, zo kumva kutoka juu, zo kumva kuva hejuru. Amina. Naomba ndasenze antene zetu, anteni zawe ziende juu, zigende hejuru, ziende juu, zigende hejuru, ziende juu, zigende hejuru, ziende juu, zigende hejuru. Naona ukipita mtihani wa kwanza, ndabona utsinda cyo kigeragezo. Naona ukipita mtihani wa kwanza, ndabona cyo gitsinda. Waulize, niwaambie kitu ama niwaambie 2023? Arababadije ababwira ikintu cyane akabwira muri 2023. Akibabwira ubu cyane 2023. Akibabwira ryari? Ati now. Sai. Komera Imana amashi muze muranezerwa. Nitawaambia, ndababwira, kabla upite mtihani wa Mungu, imbere yuko uca mu kigezo cy'Imana, uwezi kwenda darasa inayofuatia. My goodness. Kabla upite mtihani, imbere yuko uca mu kigeragezo, ile darasa iko juu, kwishuri rijyawe hejuru, sawa, banza yibagigwe. Thank you. Nagusha gusimba ishure usimbe ijyambere utabanje kurikorera. Mungu si kama mwanadamu. Imana si umwana w'umuntu. Mimi ni mwalimu. Jewe ndumwigisha. Nimesomesha shule za Kenya. Nigishije amashuri yo muri Kenya. Primary zaidi ya miaka 10. Muri primaire miaka 10. Na secondary karibu miaka 5. Ndigishwe kitaro muri secondaire. Kuna wakati kama mwalimu hariho umwarimu unaangalia mwanafunzi, uraba umwigishwa, unaona ameanza kumea ndevu, ukabona ariko agira ubwanwa akiwa kwa darasa moja, akiri mu ishuri rimwe. Nasema huyu ujuvuga ati uno wacha tupitishe, reka tumusimbutse. Huyo ni mwalimu wa huko, uwo n'umwarimu wino. Lakini kwa Mungu ariko Imana ni ngomba kuca mu bigeragezo, ni ngomba gukora ikigeragezo, lazima upite, ni ngomba gukora ikizame. Ico kizame, ambia mtu Mungu sio François. Bwira umuntu muri kumwe ati Imana si nka François. Kwa hivyo mwambie awe tayari. Kuri ivyo mubwire yitegure kupita mitihani, guca mu kizami, kupita mitihani, guca mu kizami. Hallelujah. Amina. Hey. Are you ready? Uriteguye to pass kuca God's test? Kurengana mu kigezo cy'Imana. Are you ready? Uriteguye to go kugenda to the next class? Kugenda kuyugeza kwa kabiri. Are you ready? Uriteguye to go kugenda to the next level? Mukindi kigero. Pita mtihani, guca mu kigeragezo, wa kusikia sauti, cyo kumva ijwi na kutii sauti ya no kumvira ijwi. Test number 2. Ikizamini cha ikibazo cha kabiri. Still in number 1. Ngoja ninguze kitu. Kuna kitu ningesahau. Hari kintu yibagiye? Waulize niwaambie sasa. Babwira ati abwira ubunyene. Sahi. God may not speak the next one. Imana imenyereye kuvuga mu buryo butandukanye. Hata nena nabwo Imana izovuga neno lingine, ijambo rindi, kabla ujatii, imbere utarumvira icambere, ile neno la kwanza, rya jambo rya mbere. Repeat again. Usingoje nene
nurindire Imana ivuge. Unaweza kuimba, woshobora kuririmba, nena na mimi, woririmba ubuntu ngo vugana nanje, Baba nena na mimi, ngo Mana vugana nanje, nena na vugana nanje, Baba nena na Mwami vugana nanje. Lakini kama hujatii, ariko namba utarumvira ile neno la jana, rya jambo rya mbere, hayuko tayari Imana nabwo yiteguye kunena neno la kuvuga irindi jambo. Amina. Are you ready for test number 2? uriteguye kumva icya kabiri? The test of particularity. Mtihani wa kulenga jambo moja. Ikibazo cya kabiri ni kibazo cyo gutumbera ikintu kimwe. God is very particular. Imana nabwo igenda ihushagirika. Ikiwa Mungu anataka mbuzi, namba Imana ikeneye impene, atakwambia nataka mbuzi. izo kubwiza uko atikeneye impene. Ikiwa Mungu anataka ng'ombe, namba Imana ikeneye inka, hata kuambia kondoo, nabwo azobwira intama, atakwambia ni ng'ombe. izo kubwiza ukuri ko ari inka. Ikiwa Mungu anataka, si utaje ingine, ikiwa anataka kuku, namba Imana ikeneye inkoko, hata kuambia mbata. nabwo iza kubwira imbata. The test of particularity. Mbo ni kibazo cyo cy'intumbero cy'Imana ishaka. Biblia inasema, Biblia avuga ngo, akamwambia Abrahamu, irabwira Aburahamu, nataka mwanao, ndakeneye umwana wawe. na akaspecify, kandi Imana irabishingira intahe, akasema usiniletee nani? ati ntunzanire igihushanyo. Usiniletee nani? Ntunzanire nde? Si wana wa Abrahamu walikuwa wawili. Abana Aburahamu bari babiri. Usiniletee Ismaili. Ntunzanire Ishimayeli. Sitaki Ismaili. Sinkeneye Ishimayeli. Nataka Isaka. Nkeneye Isaka. Test of particularity. Nikizamini cy'intumbero Imana ibishije mu kibarisho. Mtihani wa kulenga jambo moja. Ni kizamini cyo gutumbera ikintu kimwe. Nina hakika kabisa, ndizeye by'ukuri, ikiwa Mungu angesema, iyo Imana itavuze, Abrahamu angepeleka Ismaili. Aburahamu yego gutwara Ishimayeli. Ni kweli ama si ukweli? Nibyo sivyo? Ni kweli ama si ukweli? Ndio. Ni kweli ama si ukweli? Nibyo sivyo? Lakini akamwambia, ariko Imana amubwira ngo, oya, ni yule unayependa, ni wa wundi nyene ukunda, sio Ismaili. nabwo ari Ishimayeli. Geukia mtu mwambie si Ismaili. Mubwira ati nabwo ari Ishimayeli. Mwambie tena sio Ismaili, ni Ishimayeli. ni Isaka. Imana ikeneye Isaka, wa wundi ukunda. Kuna watu ambao wamekaa katika ibada. Hari abantu bicaye mu materaniro. Kule Kenya kuna mzee mmoja alinichekesha. Kenya ari mugabo mwengeje. Aliniambia, pastor, mimi nikikuja kanisani yambwiye pastor, sikujangi na wallet yangu. ati jewe uje mu ishengero sinzana ikofi yiwanje, ingofero kwa nyumba, ndayisiga muhira. Kwa sababu kubera iki? Kwa sababu Mungu anaweza kuniitisha, ati Imana yo hava ikenere amafaranga yanje vingi. Kwa hivyo ninaachanga nini? Ananiambia anaachanga, nsiga ingodo muhira. Geukia mtu muulize, bazi wo muri kumwe, uliacha Isaka nyumbani? Bega ati wasize Isaka muhira. Mwambie kama uliacha Isaka nyumbani, byukuri namboze Isaka muhira, hautapita mtihani wa pili, nabwo uza gutsinda ikizami kare. Mwambie ukija Jumapili, navuze ati niwaza kwa Mungu, kuja na wote, buzana bose, Ismaili, zana Ishimayeli na Isaka. hamwe na Isaka, kwa sababu haujui kubera ikinuzi Mungu ataitisha, nuzi uw'Imana za gukenera. Amina. The test of particularity, igipimo cyo gutumbereza. Mmoja nilimjaribu Mungu, umusuma nagerageje Imana, noti za Kenya, mfata hano shiramo Kenya, nikaweka 50, mfata 50, nikaweka 100, mshiramo 100,
nikaweka 200, shiramo 200, nikaweka 500, shiramo 500, nikaweka 1000, shiramo n'igihumbi. Alafu wakati wa kutoa, hama igihe cyo gutanga kigeze, nikasema Mungu, ndavuga ati Mana, nataka unionyeshe, ndakeneye unyereke Isaka katika hizi. ndakeneye weke amashikanwa muri amafaranga mfise. My friend, mwene wacu, Mungu anajua kunijichagulia. Imana irazi kwicagurira. Macho yangu inja ndahumiriza, inja nshira mu kuboko, nilitoa 1000. Yo, nasanze nakubwiye mu igihumbi cy'amakenya. Ati Mana, anapenda Isaka. Imani ikunda Isaka. Anapenda Isaka. Imani ishikunda Isaka. Na watu wengi katika ibada, kandi abantu benshi mu materaniro wanakosa kupita mtihani, ikiabutsa gutsinda ikizamini sababu ya kupeana Ishmaeli. nuko batanga Ishmaeli. Wako na Isaka, bafise Isaka. Isaka anaambiwa, Isaka kabwirwa ngo kaa mfuko huu, ati iba muri no mufuko, na wewe Ishmaeli, nawe Ishmaeli banga. wakati wa mateka ati nigihe cyo gutanga, napeleka Ishmaeli. ukatutwara Ishmaeli. Bwana kuambia hapana, Imana kubwira ngo ya rudia mtihani, subiramo ikizami. Jumapili ile ingine, ku munsi wa mukurikira unakuja tena ugacuza, kumwambia Baba wa mbinguni, ati Mwami wo mwijuru, eke maeneo mengine, ngo shira kundi rugezo, eke level ingine, shira kundi rugezo. anakuambia Imana ikakubwira ngo umekuja na nini? uje uzayiki, Unaenda tu unatumbukiza Ishmaeli, ukafa gushiramo Ishmaeli. kandi anasema bado imeka ati tutaendelea mpaka wakati utaelewa, uzokomera uzosobanukirwa icyo ushaka. sitaki Ishmaeli, ntabwo nkeneye Ishmaeli, ni Isaka. ni Isaka. There is a difference between sacrifices and offerings. hariho itandukaniro hagati y'ishikanwa n'ikimazi. ikimazi cya kindi barira gukata mpaka gipfe, That is a sacrifice. icyo nicyo kimazi. Na wakati unatoa dhabihu, hata moyo unasikia, igihe uzotanga ikimazi n'umutima uravyumva, lakini sadaka ariko ishikanwa haikugharimu chochote. ntacyo kigutwara, ntacyo kigutwara. Ni kweli ama si kweli? nibyo canke sibyo? Nipungie mkono nikwambie kitu. tuzigana kubwira ikintu. Kuku, inkoko na nguruwe hamwe n'ingurube walikuwa wanatembea bariko baragenda barengana kando ya shamba ya mkubwa, impande y'ishamba ry'umuntu akomeye, na katika jiko la mkubwa hamwe n'iziko ry'umuntu akomeye walikuwa wanatengeneza sausage, bariko batunganya isose na fry, mayai, omelette. bariko barakora n'umureti bawukaranga. Kuku akamwambia nguruwe, inkoko ibwira ingurube, hebu sikia ati umviriza vile mzee anafurahia, ukungene umutama anezerewe hariya, anakula sausage yako ariko arajya isosi ivuye muri wewe, na anakula omelette yangu. ariko ajya umurete wanje. Nguruwe akamwambia kuku, ingurube ibwira inkoko, keep quiet, ati nyamaza. tiora. Nguruwe akamwambia kuku, ingurube ibwira inkoko, ili omelette ipatikane, atubwira ngo umurete ubonekane, wewe kuku wowe inkoko unaenda kando, ugenda pembeni, unataga ukarita mayai, amagi, omelette inapatikana. umurete ukaboneka. Lakini sausage, ariko isose, mimi nguruwe jewe lazima nifanye nini? ariko isosiso jewe ingurube nije ndayitanga. Wameelewa? Bameelewa kabisa. Waulize kama wameelewa. Mwasobanukiwe hivyo. Ili omelette ama fry ipatikane, kugira ngo umurete uboneke, kuku hafi,
inkoko ntiyipfa, anaenda tu kwa kona, igenda hajya mu gasanganzira, anataga mayai, igata amagi, na anaendelea na safari, hama ikagenda. lakini sausage, ariko isosiso lazima nguruwe afanye nini? ni ngomba ko ingurube bayikata. Uliza mtu yako ni dhabihu ama ni sadaka? Baza yawe ni kimazi canke ni shikanwa. Unaniangalia aje? Muriko mundaba gute? Simuseme haleluya. Muvuge ngo haleluya. Simuseme haleluya. Ni Isaka ama ni Ismaili? Mbega ni Isaka canke ni Ismaili? God tells him, Imana yamubwira ngo mtoto umwana unayempenda, umwana ukunda sana, ukunda cyane, the test of particularity, ikigeragezo cyo guhitamwo. I pray to God, ko ndasenga Imana upite mtihani huu kugira ngo utsinde cyo kigeragezo kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, mu izina rya kwa Yesu, jina la Yesu. mu izina rya Yesu. Number 3, icya gatatu, the test of preparation, mtihani wa maandalizi. ikigeragezo cyo kwitegura. Preparation. Kwitegura. The Bible says, biravuga ngo mstari wa 3, naomba usome mstari wa 3, haravuze ngo Aburahamu azinduka kare mu gatondo, ashira amatandiko ku ndogoba yiwe, ajana na babiri bo mu mikangara yiwe na Isaka umwana wiwe, nuko asatuje inkwi zo kosa ikibazi, ava hasi aja aho hantu Imana yamubariye. Amina. mtihani wa maandalizi. Ikigeragezo cyo Biblia inasema kwitegura. asubuhi Biravuga ati ngo mu gitondo Aburahamu akachukua punda, afata indogoba, akachukua wafanyikazi wake, afata abasuku, akachukua Isaka, afata Isaka, akachukua kuni, afata n'inkwi, akachukua hata na moto na kisu. afata n'umucanwa n'imugita. Mtihani wa maandalizi. Bivuga ikigeragezo cyo kwitegura. Nataka kuongea ndakeneye kuvuga na wale wapendwa bamwe bakundwa ambao tunapanda katika madhabahu haya. abantu dukunda kuba turi kumwe hano, tafadhali usipande katika madhabahu ndabigize nuje ku gicaniro bila maandalizi, utiteguye. There is need for preparation. Urakeneye kwitegura. Maandalizi ya maombi, urakeneye kwitegura mu masengesho, maandalizi ya kusoma neno, kwitegura mu gusoma ijambo, maandalizi ya kujitakaza, kwitegura mu kwiyeza. Haleluya. Amina. Ninataka kuwauliza, ndakeneye kubabaza, tusizoee nyumba ya Mungu, ndabinginze ritumenyere inzu y'Imana, tusizoee madhabahu ya Mungu, nitumenyere igicaniro cy'Imana, tujifundishe maandalizi. tuyigishe kwitegura. Siku ya Ijumaa ku munsi wa Mungu kaa mbali na chakula, bakureho ibyo kurya. siku ya Jumamosi ku munsi wa gatanu no kwa gatandatu punguza chakula, gabanya ibyo kurya. hayo ni maandalizi, uko no kwitegura, hayo ni maandalizi. uko no kwitegura. Chukua lisali moja, fata umwanya umwe, chukua masaa mawili, fata amasaha abiri ya kujiandaa. no kwitegura. The test of preparation. ikigeragezo cyo kwitegura. Unakuja kumwambia mchungaji, nimeitwa, mukabwira umwana ati ndahamagawe, nimeitwa kutumikia Mungu. atemwe kukorera Imana. Hakuna mtu anaweza kataa wito, nta muntu yopfa nk'umuhamagaro, lakini maandalizi. ariko kwitegura. Umejiandaa? witeguye? Haleluya. Amina. I say hallelujah. narivuze ngo haleluya. I say hallelujah. narivuze ngo haleluya. I say hallelujah. narivuze ngo haleluya. I say hallelujah. narivuze haleluya. Guza mtu, mwambie pita mtihani wa maandalizi. kora ku mugwe ati ngo rengana igipimo cyo kwitegura. Hata wale wa mama wanaenda kuzaa, n'ababandi bagenda kuvyara baba mama, akikaribia mwezi wa 6, iyo ari hafi ku gatandatu, anaanza kununua powder, atangura kugura indogobwa, anaweka kando, agashira hajya, anachukua shuka,
agafata ishuka anaweka kando, agashira haja maandalizi, kwitegura. anachukua sabuni, agafata isabuni, anachukua mafuta, agafata amavuta, ananunua, anaweka kando, akagura agashira haja pembeni. maana yake maandalizi. Bisobanura kwitegura. Inua mkono wako wa kulia, sema Bwana Yesu, Shamukati mwami Yesu, naomba unisaidie ndasabye umfashe kupita mtihani, kurengana kino kigeragezo wa maandalizi cyo kwitegura. Unajua mchungaji, kuna kitu nimetambua. Urazi muhungeri ariko nasobanukiwe. Kanisa limesahau ishengero ryaribagiye ya kwamba Yesu anarudi, yuko Yesu agiye kugaruka. Sijui juu ya huko Burundi, sinzi mwebwe ino i Burundi, lakini Kenya, ariko i Kenya imejaa injili ya pesa, huzuye ibwa butuma by'amafaranga gusa, kiasi ya kwamba tumeshindwa kuandaa kanisa, kujiandaa kumngojea Yesu. Bamwe bananiye gutegura ishengero, baritegura kugaruka kwa Yesu. Subiremwo. Mimi mchungaji sijui mambo ya Bujumbura, jewe umungere siji Bujumbura, lakini Nairobi, ariko i Nairobi kumejaa injili ya mafanikio, huzuye ibwa butumwa byo kuroranirwa ya pesa, y'amafaranga na viwanja, n'ibibanza byo na nyumba kubwa, n'amazu akomakomeye, na safari za Marekani, n'ingendo zo muri Amerika, kiasi ya kwamba ariko hamwe ni sio rahisi sivyo byari bikenewe kusikia ujumbe kumva ivyo wa kanisa likiandaliwa, sivyoroshe kumva ubutumwa kwa sababu ya kuja kwa Yesu Kristo, kuza kwa Yesu Kristo. Kanisa, ninataka niwakumbushe, ishengeye kubibutsa hayo mambo yote ni mazuri, hivyo byose ni vyiza. Tunahitaji pesa, tunakeneye amafaranga, tunahitaji manyumba, tunakeneye amazu, tunahitaji magari, tunakeneye imodoka, tunahitaji kuvaa vizuri, tunakeneye kwambara neza. Lakini nataka niwakumbushe, ariko ndabibutse ya muhimu zaidi, ikenewe cyane, preparation, kwitegura ya kungojea kuja kwa Yesu, kwitegura kuza kwa Yesu, ya kungojea kuja kwa Yesu, kuza kwa Yesu. The test of preparation, ikigeragezo cyo kwitegura. Umejiandaa namna gani? Witeguye gute? Umejitakaza namna wiyejeje gute? Wagiye gute? Uko na uhusiano mgani? Mbega ufitanye imigenderanire imeze gute na Yesu Kristo? Na Yesu Kristo. Preparation, kwitegura. 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 Ambia mtu preparation. Bwiriwe muri kumati kwitegura. Hapana, mchekeshe kidogo. Reka mutwenze gato. Mchekeshe kidogo, mwambie preparation. Mubwira ati kwitegura, mutwenze gato ati witegure. Siendelei mpaka nisikie mkisema. Nabwo inza gukomeza mutavuze, ntumve ko muvuze. Kwitegura mbwire bwinzi wawe. Mubwire kandi. Mwambie tena. Mubwire kandi. Biblia inasema. Biblia inavuga ngo Abrahamu akachukua punda, afata indogoba, akachukua kuni, afata inkwi. Naona Abrahamu, ndiko ndabona Abrahamu akichukua wafanyikazi, afata abakozi na punda, hamwe n'indogoba, na kuni, hamwe n'inkwi. Preparation, kwitegura. Wale wote ambao wanaelewa mambo ya ibada, babandi bose bazi iby'ikoraniro, na utakubaliana nami mchungaji, kandi mwongere uze kwemezanya nanje, awajiandai mambo ya ibada Jumapili, nabwo bitegurira amakoraniro kwa Mungu bucabaza, hata sandaka zao, n'amashikanwa yabo, hata fungu zao za 10 n'ibya 10 byabo, wanaanza kuziandaa babitegura ubwa mbere katikati ya wiki, babitegurira hagati mu ndwi. Kweli ama si kweli? Nibyo canke sivyo? Kweli ama si kweli? Preparation, kwitegura. Number 4. Ichakane. Number 4. Ichakane. The test of spiritual sensitivity. Kumakinika kiroho. Ni kigeragezo cyo kuba maso mu byo bw'imhemu. Kufungua macho ya roho. Kugura amaso y'imhemu. Macho ya roho. Amaso y'imhemu. Naomba katika ibada ya leo, ndasabye mbona makoraniro, macho yetu ya roho, amaso yacu y'imhemu ifunguliwe, yuguruke, maana huo pia ni mtihani. kubera kana cyongena n'ikigeragezo. Soma verse 4. Reka some 4 kuno havuga.
kane haravuze uku: ku munsi ugira gatatu Aburahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure. Amina. Siku ya tatu, ku munsi wa gatatu Aburahamu akafunguka macho, yuguruka amaso, akaona mlima wa sadaka, abona umusozi w'ikimazi. Siku ya pili, ku munsi wa kabiri, siku ya ku kwanza, munsi wa gatatu Aburahamu yuko katika safari, ari mu rugendo. lakini siku ya tatu, ariyo ku munsi ugira gatatu, macho yake ikafunguka, amaso yiwe aruguruka. Wengi wetu tunalia, benshi biyoga tutuvira icyifuzo mbele ya Mungu, imbere y'Imana, na hali ashatufungulia, kandi yaramaze kutwugururira amaso. tunalia nawe yatugururiye mbele yake Mwenyezi Mungu, imbere y'Imana, na hali ashafungua milango yetu, kandi yaramaze ni kutwugururira. vile macho yetu ya kiroho uko Imana yatugururiye ivana uko amaso yawe abona, haiwezi ikaona. Mungu ashatufungulia wengine wetu, Imana muri twebwe bamwe yarabugururiye, lakini macho yetu ariko amaso yacu haiwezi ikaona. nabwo abona. Mchana wa leo uno murango tunaomba katika jina la twasabye mu izina rya Yesu, macho yetu amaso yacu ifunguke, abone, tuanze kuona tubone opportunities tubone iby'Imana, ambazo Jehova tubone amahirwe Imana ameweka mbele yadushiriyeho, zetu. iby'Imana yadushiriyeho kubona. Hey. Funguka, uguruka, macho ifunguke. amaso yawe yuguruke. Biblia inasema siku ya tatu birabati ku munsi wa gatatu akafungua macho. Aburahamu yugurura amaso. Nataka kuzungumza juu ya Moria. ngiye kuba ku musozi Moria. Kulikuwa na milima mingi, Moria hari imisozi myinshi, lakini Abrahamu hakukosea. ariko Aburahamu ntiyawushije. Moria kulikuwa na milima mingi, hari imisozi myinshi, lakini Abrahamu ariko Aburahamu kwa sababu ya umakinifu wa kubera kiroho yari yiteguye buryo bw'imwera, hakukosea mlima ntabwo wa yigeze awusha umusozi. akafunguka macho. yugurutse amaso Siku ya tatu ku munsi wa gatatu akaona musosi, abona umusozi wa sadaka, abona umusozi w'ikimazi. akasema kule ndio tunaenda, aravuga ati hariya niho tugiye, kule ndio tunaenda, hariya niho tugiye, kule ndio tunaenda, hariya niho tugiye. katika jina la Yesu. mu izina rya Yesu Ninaomba ndasenga tunapomaliza nitwarangiza mwaka wa 21 umwaka wa 2021, Mungu atufungue macho, Imana ilitugura tuanze amaso, kuona tubone kule tunaenda. aho tugenda. Mwaka wa 22 na rimwe tuanze kuona kule tunaenda. tuanze uno mwaka niwarangira, tutangure tubone umwaka uza iyo Mwaka tujya, unaokuja tutangure kubona umwaka uza, mtihani ikigeragezo wa kufunguka macho. cyo kuguruka amaso y'imwemu. Can you say a big hallelujah to Jesus? vuga haleluya y'ubushobozi ku mwami. Haleluya, Hallelujah to Jesus. Another big hallelujah. vuga kandi indi haleluya kandi byibushe cyane. Haleluya, Kwa neema ya Mungu kubw'ubuntu bw'Imana naona ukipita mitihani, ndiko ndabona utsinda ibyo bizami. nasimama katika madhabahu, hagarara ku gicaniro, natangaza ushindi wa mitihani. ndatangaje intsinzi ku kigeragezo. Nasimama kwenye madhabahu, mpagaze hano ku gicaniro, natangaza ushindi ndatangaje wa intsinzi mitihani yetu. y'ibigeragezo byacu. Nanena ushindi, ndavuze intsinzi, nanena ushindi, ndavuze intsinzi, nanena ushindi, ndavuze intsinzi, nanena ushindi, ndavuze intsinzi, nanena ushindi ndavuze intsinzi wa mitihani yetu y'ibigeragezo byacu katika jina la mu Yesu. izina rya Yesu. Kuna mama katika nyumba, hari umumama mu nzu, kuna mama katika hari nyumba umumama mu nzu ambaye amekuwa na mtihani yari avize ikigeragezo ngumu sana gikomeye cyane wa kifamilia, yo mu muryango, wa kifamilia, yo mu muryango, tia kwa mume wake. ciye mu mugabo wiwe. Ninaona kuanzia leo Abagwe no munsi Jehova akimaliza ule mtihani. Imana imugiriye neza. Atalaboseketeleba. Rele strength. Kuna mama katika nyumba
hii. umumama ari muri ino Na nzu sio mmoja, kandi si umwe, ni wamama kadhaa n'abamama benshi bari ambao hano wamekuwa na mtihani bafise ibigeragezo mgumu sana bikomeye cyane wa kifamilia bo mu miryango kutia mume wao bice mu bagabo babo. leo Ariko uno munsi tarehe 28 uno munsi na neema imeachiliwa. hari umuntu Imana itanze. Enda ukashinde, Genda uzotsinda, enda ukashinde. genda ufate. Kuna wababa watatu Hariho ababa batatu hano, abagabo katika batatu nyumba hii muri no shengero wamekuwa kwa ofisi, bari mu biro, wanafanya kazi vizuri, bari mu biro bakora neza, lakini pamekuwa na mtihani ariko afise ibigeragezo kutia kwa wakubwa wao. biciye ku birangozi babo. Tarehe 28 Uno munsi 28 sikia neema ndiko numva ubuntu kutoka juu mbinguni, buvuye mu ijuru, unaenda kupita mugiye kunesha kwa mtihani kuneje ubugeragezo katika jina. mu izina rya Yesu Kristo. Ikiwa ameni ni ya Yesu iwe kubwa. Namba haleluya ari ya Yesu iwe nini. Vuga haleluya cyane. Kuna watoto wasichana Hariho abakobwa katika ibada hii mwina materaniro ambao wamekuwa na kilio, n'abakobwa bafise ikiriyo, bafise amosozi, bafise amarira kwa sababu kubera abigisha babo ambao wanawaonea, abigisha kwa babarenganya, sababu wamekataa kubera base kukaa kwenda na wao kimwili, kugenda kora ubusambanyi nabo, na imekuwa ni shida kubwa. ariko icyo ni kibazo Hao gikomeye. wasichana Aba bakobwa nasikia neema kutoka juu, uva mu ijuru, unaenda kushinda wote. ugiye kunesha igeragezo. Bwana hanasababisha. Imana iratumye. Hicho ambacho kinakaa kama mtihani, Icyo kimeze nk'ikibazo ni ngazi ni ngazi, ni rugezo, ni esikariye zo kuduza ya kukupeleka yo kugutwara kwenye hatua nyingine. ku rundi rugezo. Hicho kinakaa kama mtihani, Icyo kimeze nk'ikigeragezo ni ngazi ni ngazi ya kukupeleka yo kukujyana kwenye hatua nyingine. ku rundi rugezo. Ni ngazi, Ni ngazi, ni ngazi ni ngazi ya kukupeleka yo gutwara kwenye maeneo yako. aho bagenewe kuba. Leo katika ibada, No muzi masengesho, neema ya kupita mtihani umuntu wo gutsinda ikigeragezo imeachiliwa. yarekuwe muri kino kibanza. Number 5, Icya gatanu mtihani wa kuwa tofauti. ni ikigeragezo cyo kuba utandukanye. Kuwa tofauti. Kuba utandukanye. Ulimwengu una watu bilioni 7.5. Isi ifise abantu biliyoni 7.5. 7.5. Biliyoni 7.5. Lakini hawa watu wote, Ariko abo bantu bose, alama zao za mikono, abantu bose uko bameze mu maboko hazifanani. ntibasa. Zinaonyesha Byose byerekana kila mmoja wetu umwe wese uko ameze. ameumbwa tofauti. Umwe wese yaremwe gutandukana. I can't be you. Je ntabwo nomera nka wewe. You can't be me. Wewe nagushaka kumera nkanje. Mtihani wa kuwa wewe mwenyewe, Ikigeragezo cyawe ni cyawe, na kujitoa. ni wowe kucikuramwo. Niwaambie kitu ama niwaambie mwaka huu? Ndababwira iki uje nabwira mu mwaka uza. Ndababwira ikintu cyangwa ndababwire mu wundi mwaka. Ndiyo. Naba mubikeneye mukomere ngo Yesu amasi. Naba mukeneye ubu. Sasa nitawaambia. Rero ndababwira rero. Asante Yesu. Kandi ndababwira Yesu urakoze. Kuna udashobora gushika ukiwa na watu fulani, uri kumwe n'abantu runaka. mupende musipende, Mubikunde
cyangwa nimubikunde. Kama unajua ni ukweli sema ni ukweli. Namba uzwe kuvuga ati ngo nukuri bivuge ko ari ukuri. There are places you can't go. Hari ikibanza utoshikamwo with some people. Uri kumwe n'abantu runaka. Kuna maeneo utafika. Hari ahantu uzoshika. Aburahamu. Kuna maeneo utafika. Hari ahantu uzoshika. Uache vijana. Usiga abasore. Kuna maeneo utafika. Hari ahantu uzoshika. Aburahamu. Uache Lutu. Ureke umuntu. Kwa sababu kuna maeneo. Kuberiki hari ahantu. Ukipanda na Lutu. Uduganye n'umuntu. Atakuwa anakuteremsha. Uduganye na Loti anagusubiza inyuma. Amina. Hata Yesu. Na Yesu alianza na makutano. Yatanguye n'ibikorane. Makutano. Ibikorane. Anawapatia mikate. Akabaha imikate. Na anawapatia samaki. Akabaha n'ifi. Wanasalimiana. Bakaramukanya. Na wanaachana. Hama bakagenda. Anaingia tena. Arinjira kandi na 72. Agasigara na 72. Wale 72. Bamwe 72. Anawekelea mikono. Agacha bashirako kibigabo. Anawaambia endeni. Ati nimugende. Mukatoe mashetani. Mugende mirukana abadayimoni. Anawasalimia. Akabaramutsa. Wanaacha. Bakagenda bakacha batandukana. Anabaki 12. Agacha 12. Wale 12. 12. Anawafundisha. Yarabigishije. Mambo kadhaa. Ibitandukanye. Wengine 8. Abandi 8. Anawaambia bakini chini ya mlima. Akasema ati mege mugume hano munsi y'umusozi. Anachukua 3. Akatavata 3. Petero, James, Yohani na Yohana. Anawapandisha abatuza ku musozi. The next level. Urundi rugezo. There are places. Urundi rugezo. You cannot go with everybody. Arundi rugezo. Utaja kumwe n'abandi bantu. Mbega muri hano. There are levels. Hari urugezo. You cannot go. Udashobora kugenda with some friends. Uri kumwe n'abagenzi. Ayo mashina y'Imana. Waulize niwaambie kitu ama niwaambie 2025. Ndababwira ikindi kintu cyarabwiye mu mwaka uza. Today. Una musi. Basema sasa hivi. Ndababwire. Sio kila mtu. Nabwo ari umuntu wari we wese. Atakanga kukuangalia. Abakene kubona washiwe hejuru. Sio kila mtu. Sio nabwo ari umuntu wari we wese. Anatakanga kufanya nini? Yifuza ukubona akurangamiza hejuru. Watu wengi. Abantu benshi wanatakanga kukuangalia. Bakene bakubone hasi. Come on. Soma mstari wa 5. Kasome 5. Twashaka mu Itanguriro 25. Karavuga ngo nuko Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati ni mu musigare iyi ndogoba hano. Twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke Imana nishimwe. Abrahamu akawaambia. Aburahamu anababwira vijana ati basore mufanye nini? Mukora iki? Mubaki wapi? Musigare mimi na jewe n'umwana tupanda pande. Tuwafatana. Twende mahali pa sandali. Tugiano ikimazi. Abrahamu angepanda na hawa vijana. Abrahamu yajana n'abasore kabla achinje Isaka. Imbere yuko akata Isaka. Hawa
hawa vijana watakuwa wamefika nyumbani kumwambia Sara. Bano bari kwa baje makuru kwa Sara muhira. Kabisa. Mwasobanukiwe. Mumerewa nasema nini? Ayo mashina y'Imana. The test of separation. Ikigeragezo cyo kwitandukanya. Mtihani wa kutengwa. Ikigeragezo cyo kwitandukanya. Paulo ananena na Wakorinto. Paulo abwira Abakorinto. Anawaambia come out of them. Ngo nimube hakure. And be ye separated. Kandi kwitandukanya kwanyu. And touch nothing unclean. Kandi ngo kuzokora ku muntu ari we wese. And I will receive you. Ikintu wakira wewe. You will be my people. Nuko tuba abantu b'Imana. And I will be your God. Kandi twebwe turi abantu b'Imana. Anaambia Wakorintho mutengwe. Abwira ko ngo nimitandukanye. Nanyi mtakuwa watu wangu. Kandi ngo name muzoba abantu banje b'Imana. Siri ambao tuko nayo kubwa. Ibanga likomeye dufise. Kwamba tunataka kupanda kwa mlima na kila mtu. Nuko twifuza kuzwa ku musozi n'abantu bose. Tunataka kufanya nini? Dukeneye gukora iki? Na kila nani? N'umuntu wese. Anza kupanda. Reka nangure kuduga. Piga hatua ya kwanza. Piga hiyo ingine. Piga hiyo ingine. Panda. Utafika lini? Uzoshika jari. Kama makofi ni ya Yesu, Namba mashira ya Yesu yakome. kama makofi ni ya Yesu, Namba mashira ya Yesu yakome Yesu. Naenda kumaliza mtihani wa 6. Ngiye kurangiriza ku kigeragezo cya 6. The test of keeping secret. Yo, ni kigeragezo cyo kubika ibanga. Kubika ibanga. The Bible says Biravuga ngo in the book of Deuteronomy, mu gitabo cyo guharura chapter 29, mu 28 verse number 29, kwera ku 28 kumanuka. the secret things Ibanga n'ikintu belong to God, kiva ku Mana, but them that are revealed ariko iyo gisuzuguye belong to us and to our children. kigira ingaruka no kubana uzovyara. So there are secret things. Kuna mambo ya siri hariho ibintu vy'ibanga ambayo inapaswa kuwa ni ngomba ko biba katikati yako na Mungu, biba hagati yawe n'Imana. Pungia mkono, sema haleluya, haleluya. Vuga haleluya, haleluya. Dada anakuja anaulizwa na ndugu harusi. Umukobwa kaza kabazwa umuntu mariage. Siku hizi wa ndugu wanauliza wakiwa No musi abagenzi basigara babazanya bafukamye. Will you marry me? Ati uzondongora. Ameulizwa tu. Alikuwa anabazwa gusa. Siku ya kwanza. Umusi wa mbere. Siku ya pili. Umusi wa kabiri. Hello. Telefone. Hello. Ati alo. Mumejua niko na harusi. Ati mbega murazi ko mfise ubugeni. Hiyo ndoto mahali itakufia. Iyo ndoto nizopfira. Vrema. Byukuri. Ndiyo, vrema. True. Kweli. Mahali hiyo ndoto itakufia. Byukuri iyo ndoto izopfira. Hata utawaijua. Ntabwo uzonabimenya.
Kwa sababu kuna watu wanaitwa vision killers. kwerekera abantu bica iyerekwa, bica abiciyerekwa. Unapata mimba ukaronka inda, daktari tu ndio amekwambia, muganga bikubwiye gusa, kuna mimba mama, habari njema. Ati mama ufise inda, inkuru nziza. Umengojea sana, wararindiriye cyane. Yesu amekuja, daktari Yesu yaje kugira neza. Mimba iko na mwezi gani? Inda ifise ukwezi kumwe gusa. Ukifika kwa nyumba hata hujakula, ugeze mu rugo utaranafungura, halo ugatwishira imbere, halo ati halo, nimebarikiwa, ati nahezagiwe. yo. Saa hiyo wanaenda wanasema tumeifunga. Ako kanya bagaca bagenda kuyugara. Tumeifunga. Bagaca bayugara. Tumeifunga. Bagaca bayugara. Kabla uweke simu chini, utarashe kuta telefone hasi, miguu inaanza kuvimba. Imiguru amaguru gaca vyimba. Kabla uweke simu chini, kichwa kinaanza kuuma. Umutu kameneka. Kabla uweke simu chini, utarashe telefone hasi, unasikia vitu vinaumana. Ukumva ibintu munda. Kuna mambo ya kushuhudia. Hari ibintu kushinga inahe. Kuna mambo utangojea tu. Hari ibintu uzobanza kurindira. Ije kujionyeshana yenyewe. Kugira ngo irinde kuvyerekana. Vyonyene bize vyerekane. Amina. Hari inyuma muduze ibiganza. Yesu nashimwe. Biblia inasema katika Methali, Biblia mu gitabo c'Imigani, it is the honor of a king ngo hariho icubahiro c'umwami to conceal secrets. cyo kwemeza no kubika ibanga. Ni heshima ya mfalme Icubahiro c'umwami kuficha siri. nuko abika ibanga. Okay, sio kila kitu utaficha. Okay, si bintu byose uhisha. Kuna mambo ya kushuhudia, ariko ari ibintu byo gushingira inahe. lakini pia kuna mambo inabidi roho wa Mungu akusaidie. Ariko ari ibintu bifite ko Mungu Imana gufasha mu kubivuga. Niwaulize swali. Nibabaze ikibazo. Mchungaji, niulize swali. Mungere mbaze ikibazo. Ikiwa Abraham, Iyo ba Aburahamu angesema nyumbani, yari kuvuga muhira, anaenda kuua Isaka, bagiye kwica Isaka, unafikiria angeenda hiyo siku? byukuri yari kugenda uwo munsi? Angeenda? Yari kugenda kwe. Ati mnaona huyu mtoto? Atabona uwo mwana. Huyu mwana. Jehova amesema. Yehova Imana yavuze ngo Kisu ndio hiki. ngo imbuga itangiye. Kuni ndio hizi. Inkwi nkizi. Punda ndio huyu. Ndogobwa ngiyi. Napeleka Moria. Ati ndamuje kuri Moria. Yo. Ya mwisho, Icyanyuma, the tests of understanding divine order. ni hieregezo cyo kumva itegeko ry'ijuru. Gutahura itegeko ry'ijuru. The test of understanding cyo gutahura divine order. itegeko rivuye mu ijuru. We serve a God of order. Dukorera Imana mu kuyumvira. The Bible says he is not an alpha of confusion. Si mwanzilishi wa mechafuko. Biravuga ati ngo Imana sio tanguriro ry'ibintu bicafuye bibi. He is a God of order. Ni Imana y'urutonde. Katika Wakorintho wa kwanza, Abikorintho ba mbere chapter 14, icyega 14 verse 40. Kwikane kumanuka. The Bible says, biravuga ngo let everything ngo reka ibintu byose be done with order. bigende ku rutonde. Order. Urutonde. Because he is a God of order. Kubera ni Imana y'urutonde.
The Bible says biravuga ngo in verse number 9, where mstari wa 9, this they came to the place ano icyenda avuga ngo which God had told him, and Abraham built an altar there and laid the wood in order. bashika ahantu Imana yamubariye. Aburahamu ahubaka igicaniro, akinyuranya nko za nkwi, aboha Isaka umwana wiwe, amurambikaho kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Yes. Ndio. Biblia inasema akachukua kuni. Biblia ati ngo afata inkwi, akajenga madhabahu, ngo acha yubaka igicaniro, na juu ya yale madhabahu kandi hejuru y'icyo gicaniro akachukua kuni, achafata inkwi, akaziweka, azishirako kwa mpangilio, ku rutonde, kwa mpangilio, ku rutonde, mtihani wa mpangilio, ikigeragezo. Familia zinazofanikiwa ama imiryango yeroraniwe zinafuata divine order. Nazo ni ngombwa ko dukurikiza iteko ry'ijuru. Baba, Imana, mama, baba, father, data, mama, hamwe na mama, na watoto, hamwe n'abana. that is order. Uko ni rutonde rw'ijuru. Uo ni mpangilio. Uko ni rutonde. Uo ni mpangilio. Uko ni rutonde. Akachukua kuni akaweka katika, yafashe inkwi ashira. Naomba tupite mtihani, ndakwinginze icyo gihe tugitsinde, wa kuwa na mpangilio, byo kugira urutonde, kuwa na mpangilio, gira urutonde, kuwa na mpangilio, gira urutonde, kuwa na mpangilio, gira urutonde, kwa jina la Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Wakati wa Elisha, mu gihe cha Eliya alipotengeneza madhabahu, amaze gutunganya igicaniro, Eliya, Biblia inasema, Biblia avuga ngo akachukua kuni, afata inkwi, akazipanga, acha azitondeka kwa mpangilio, ku rutonde. Bwana wetu apewe sifa. Umwami wacu ashimwe. Mungu wetu ni wa protocols. Umwami wacu ni ya protocol. Ni vizuri tufuate protocols. Ni ngomba ko dukurikiza urutonde. Katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Naomba tusimame. Ndasabe duhaguruke. Inua mikono yako miwili. Ufate amaboko yawe abiri. Enda mbele zake Yesu. Uyashira imbere ya Yesu. Sijui katika mitihani ile 7. Sinzi ibigeragezo muri ibyo irindwi. Wapi unasikia? Sinzi aho wiyumvise. Unapungukiwa. Aho wiyumvise wacitse intege. Jioni ya leo, kino kigoroba, wapendwa wenzangu, bakundwa bagenzi banjye, kuna neema ya kutosha. Hari ubuntu buhagije ya kupita ile mitihani. Hari ubuntu bwo kurenganije bigeragezo. Ni mtihani, ni bigeragezo, kusikia sauti. Cyo kumva ijwi, sauti ya Mungu. Ijwi ry'Imana. Na kutii ile sauti. Kandi wumvira iryo jwi. Leo, uno munsi, Bwana akupe neema. Imana ikugirira ubuntu. Ya kuweza kushinda. Cyo kunesha. Ni mtihani. Ni kigeragezo. Particularity. Yo kushabiri ukurutonde. Bwana akupatie neema. Kandi Imana iguhe ubuntu. Ya kutoa Isaka. Bagutanga Isaka. Wala si Ismaili. Kandi apana Ishmaeli. Mtihani. Ni kigeragezo. Wa maandalizi. Cyo kwitegura. Wa maandalizi. Cyo kwitegura. Bwana akupatie neema. Imana iguhe ubwo buntu. Ya kujiandaa. Cyo kwitegura. For the next phase of life. Bwo kugira ngo ugamukire kibanza kwa level nyingine ya maisha. Muhinigeze kubuzima. Kwa level nyingine ya maisha. Muhinigeze kubuzima. Mtihani. Ni igeragezo. Wa sensitivity. Wa kuwa makini. Bwo kuba maso. Katika roho. Bwo macho yako. Bwo kugura maso yako. Bwana hakusaidia. Imana igufashe. Bwana hakusaidia. Imana igufashe. Ni mtihani. Ni kigeragezo. Wa kuacha wengine nyuma. Bwo kusiga abandi nyuma. Wa kuweka wengine kando. Bwo gushira abandi pembeni. Ili upande kidogo. Kugira ngo ufatane n'Imana yawe. Overtaking is allowed. Ni ngomba ko ubashira pembeni. God, Imana, is releasing irakeneye that grace. Anaachilia. Imana rimwe ndiko ndabona
irekura, irakeneye kurekura, hiyo neema. irakeneye kurekura ubwo buntu. Naona ukishinda. Ndiko ndabona utsinda. Inua mikono yako miwili. Shamoko yawe hejuru. Inua mikono yako miwili. Shamoko yawe hejuru. Anza kushukuru Yesu. Tangu ushime Yesu. Anza kumwambia Bwana. Tangu ubwire Mana turakoze. Tunaanza na shukrani. Tangu ya mashimwe. Sababu ya neno la Mungu. Kubera ijambo ry'Imana. Haitaanguka chini. Ntabwo rizomanukira ubusa. Haitamrudia Mungu. Ntabwo rizosubira hejuru utadirikoze. Haitaanguka chini. Ntabwo rizokurekera ubusa. Neno lake Jehova. Izina ryayo Jehova. Haitaanguka chini. Ntabwo rizokurekera ubusa. Chana wa leo unamukuingamo, kuna neema hari ubuntu ya kukuvukisha, yo kugushikana kiwango kingine, yo gushikana kiwango kingine, ahandi hantu. Baba, ninaomba Baba, nasenze neema ubuntu ya kuinua watu wako, yo gushira hejuru abana kiwango kingine, kurandi kiwango kingine, kukindi kigezo, kiwango kingine, ahandi hantu, kiwango kingine, ahandi hantu, kiwango kingine, ahandi hantu. Adui mkubwa umwasi akomeye, ni kukosa ufahamu, n'umuntu ni kukosa kuelewa, ni kukosa kuelewa kile kinahitajika katika maisha yako, ubuzima bwawe. Inua mikono yako, shamoko yawe hejuru, sema Bwana Yesu, ati Mwami Yesu, sema Bwana Yesu, Mwami Yesu. nyoosha mkono wako, shamoko yawe hejuru, yagorore neza juu ya maisha yako, hejuru ubuzima bwawe. nyoosha mkono wako, gorora amaboko yawe hejuru, juu ya maisha yako, hejuru ubuzima bwawe. nyoosha mkono wako, gorora amaboko yawe hejuru, mkono wa neema juu ya maisha yako, hejuru y'ubuzima bwawe. Bwana univukishe. Mwana ubajabutse, fungua kinywa chako, ugurura akanwa kawe, sema Bwana Yesu, ati Mwami Yesu, naomba univukishe, ndasabye unjabutse, naomba univukishe, ndasabye unjabutse, naomba unisaidie, ndasabye unzifashe katika mtihani ihukiro kigeragezo. nataka kupita, ndakene kurengana, nataka kupita, ndakene kurengana, nataka kupita. ndakene Pray, kurengana. pray, 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 pray. Senga, Talk to God. senga, Talk to God. senga, Talk to God. Imana, Mwambie Baba, Imana, nataka kupita, ndakene kurengana, nataka kupita, ndakene kurengana, nataka kupita. ndakene I kurengana, want to pass. ndakene kurengana, Nataka kupita. ndakene kurengana, Niwezeshe, ndakene ushoboza, Niwezeshe. shoboza, niwezeshe. shoboza, Yesu niwezeshe, Yesu shoboza, Yesu niwezeshe, Yesu shoboza, Yesu niwezeshe. Yesu shoboza. Pray, pray, talk to God. Senga, Talk to your God. senga kubwira Talk to Imana your yawe, God. bwira Imana Talk to yawe, your God. bwira Imana yawe, He is listening. bwira Imana yawe, He is listening. bwira Imana yawe. Anasikia. Imana yawe irumva, Anasikia. Imana yawe irumva, Imana yawe irumva, Akuvukishe. Imana ikujabutse, Akuvukishe. Imana ikujabutse, Akuvukishe. Imana ikujabutse, Akusaidia. Imana igufashe. Neema, neema, neema. Hari ubuntu, Neema. ubuntu, Neema. ubuntu, Neema. ubuntu, Neema. ubuntu, Neema. ubuntu, Rabo sekete. ubuntu, Ya shalada. ubuntu. Sekete le bashaka. Lele bosa, Nasema neema. ndabuze ubuntu, Kea neema. ndabuze ubuntu, Neema ya ndabuze kushinda. ubuntu, Neema ya kushinda. ndabuze ubuntu, Neema ya kushinda. ubuntu bwo gutsinda, Neema ya kushinda. ubuntu bwo gutsinda, Neema ya kushinda. ubuntu bwo gutsinda. Come on. Hatujamaliza kuomba. Ntabwo tuza gusenga, Unaendelea kuomba. twakomeye gusenga. Bwana akusaidie. Imana igufashe, Bwana akusaidie. Imana igufashe, Bwana akusaidie. Imana igufashe. Umepewa nafasi. Umepewa nafasi. Umepewa nafasi. Imana igufashe, Umepewa nafasi. wahawe akaryo. Pray to God. Senga Imana, Pray to God. senga Imana, Pray to God. senga Imana, Pray to God. senga Imana. I can sense. Naweza kuishi. Ntabwo nobaho, Naweza kuishi. noshobora kubaho ubuzima Neema special ariko ubuzima budasanzwe. ya kukuinua Yo, ari ubuzima bujye gushyira hejuru, pale uliko. hamwe wari uri Ninaishi ndahabaye. neema nyingi Hari ubuzima bwinshi katika ibada hamwe mu materaniro ya kukuinua ho gushyira hejuru. pale uliko. Aho uri, Hapo umekwama. aho uri, Hapo umekwama. aho Sio uri, mapenzi ya Mungu. si ubugombe Sio bw'Imana, mapenzi ya si Mungu. ubugombe Sio bw'Imana, mapenzi si ya Mungu. ubugombe bw'Imana. Kuna neema ya Hari kutosha ubuntu, katika hari ibada. ubuntu. Shalababos. Hallelujah. Amina, Hallelujah. amina. Pray to God. Senga Imana, Pray to God. senga Imana. Baba, Data, ninyanyue. nerura, Ninyanyue. nerura, Ninyanyue. nerura, Niinue. shyira hejuru Kwa jina la mu Yesu. izina rya Yesu. Nataka kushinda. Nataka kushinda. Ndakeneye gutsinda, Nataka kushinda. ndakeneye gutsinda, Nataka kushinda. ndakeneye gutsinda.
ndakeneye gutsinda urugamba. Imana ige gutsinda ibyo bigeragezo. Listen. Listen. Umviriza. Majibu ya Danieli, ibisubizo bya Danieli yaliachiliwa siku ya kwanza, vyarekwe ku munsi wa mbere byamaze kurekugwa. Na kuna watu katika ibada, hari abantu mu iteraniro ambao levels zao, usanga urugezo rwabo za juu rwo hejuru zilishatengenezwa, vyaramaze gutegurwa. Lakini Biblia inasema, ako biravuga ngo the king of Persia, ngo umwami w'ikirere, roho chafu, imwemu mbi yo mu kirere wa ulimwengu wa Persia, bo mu isi yaba yimwemu, akaingia katika anga ya Danieli, akayinjira mu kirere cha Danieli, na akashika, arafata majibu ya Danieli, adafata ibisubizo bya Danieli kwa siku 20 mu minsi 21. Leo uno munsi sasa ubunyane neema iko ari ubuntu juu ya madhabahu haya kurugagiro gicaniro ya kufungua mbingu zako, ya kuguru ikirere cyawe. Hari ubuntu buguru ijuru ryawe, ya kufungua mbingu yako, ya kugurura ijuru ryawe kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu, inua mkono wako wako hejuru, sema Bwana Yesu, ati Mwami Yesu, kile kinanizuia kimekinzibiye kwenda kugenda kwenye level ya juu, kugeza kwa hejuru, kuanzia sasa no munsi kishike moto, kishike moto, fire, umuriro, fire, umuriro, fire, umuriro, fire, umuriro, fire, umuriro. Pray to God. Senga Imana, achilia moto juu ya anga yako umuriro kwa jina la Yesu, izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, izina rya Yesu. achilia moto umuriro juu ya anga yako, juu ya anga yako kwa jina la Yesu. Angusha kila ngome, angusha kila ngome, shakalababosh, 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 shakalababosh. Senga rekura umuriro kirere cyawe, ibyari bizibiri vyawe shetani arekure. Senga Imana, pray to God, 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 senga Imana, in the name of Jesus, izina rya Yesu, in the name of Jesus, izina rya Yesu, in the name of Jesus, izina rya Yesu, in the name of izina Jesus, rya Yesu, in the name of Jesus, izina rya Yesu, in the name of Jesus, izina rya Yesu. na mitihani yako, Kubigeragezo vya, mitihani yako, kubigeragezo vya, mitihani yako, kubigeragezo vya, kwa jina la Yesu, izina rya Yesu, jina la Yesu, izina rya Yesu. pokea ushindi, Akira intsinzi, pokea ushindi, akira intsinzi, pokea ushindi, akira intsinzi, pokea ushindi, akira intsinzi, pokea ushindi, akira intsinzi. pray. Senga nurambirwe, senga. Pasua. Menagura. Pasua hiyo. Pasua mawingu yako. Menagura ibyo birero vyawe. Pasua anga yako. Menagura ikirere cyawe. Pasua anga yako. Menagura ikirere cyawe. Shalababosha. Menagura ikirere cyawe. Pasua anga yako. Menagura. Pasua anga yako. Menagura ikirere cyawe. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. I see you winning. Ndiko ndabona utsinda. I see you winning. Ndiko ndabona utsinda. I see you winning. Ndiko ndabona itsinda. I see you winning. Ndiko ndabona utsinda. I see your children Ndiko winning. ndabona abana yawe batsinda. I see your family Ndiko winning. ndabona umuryango wawe utsinda. I see a winner in Ndiko you. ndabona I see a winner in you. Ndiko ndabona ubutsinzi I see a winner Ndiko in ndabona you. intsinzi I yawe. see a Ndiko winner. ndabona intsinzi I yawe. see a winner. Ndiko ndabona intsinzi yawe. Shalababosa. Relebosa. Yakalababosa. Ndiko ndabona I am intsinzi a yawe. winner. Ndubatsinze. I am a winner. Naratsinze. I am a
naratsinze, I am a winner. ndatsinze, I am a winner. naratsinze, I am a winner. mutsinze, In the name of Jesus. mwizina rya Yesu, In the name of mwizina Jesus. rya Yesu, In the name of mwizina Jesus. rya Yesu. I see you winning. Niko ndabona intsinzi I see yawe, you winning. niko ndabona intsinzi yawe, niko ndabona intsinzi yawe, niko ndabona intsinzi yawe. Nasaya Yeso kata la babos. Yazalabos. I see the next level. Niko ndakubona uri ku rundi rugezo. Prepared for you. Senga, niko ndabona uri ku Prepared hejuru. for you. Niko ndabona uri ku hejuru. Prepared for you. Niko itegure hejuru. Prepared for you. Itegure ku hejuru. Prepared for you. Niko itegure. Receive your miracle. Niko akigitangaza cha. Pokea muujiza wako. Akigitangaza cha. Pokea muujiza wako. Akigitangaza cha. Pokea muujiza wako. Akigitangaza chawe. Pokea kushinda kwako. Inua mikono hiyo. Shira amaboko yawe hejuru. Yes. Yeah. Inatendeka. Birakunze, birakoretse. Inatendeka. Birakoretse. Inatendeka. Birakoretse. Inatendeka. Birakoretse. Close your eyes. Let's pray. Tugisenga. Father, I thank you Ugara amaso dusenga Imana. for the 7th day on the mountain. Muri no minsi ndwi ku musozi. Number 7 is the number of completeness. Chindwi. Nambari 7 ni nambari yako ya ukamilifu. Ichindwi cyo gutunganirizwamo. Ulichoanzisha Icyo natanguje katika maisha mu buzima bwawe ya watu hawa, bano bantu Baba, kikamilisha. Mana ugishitse. Kuna wengi wamekwama Hari abantu benshi bazamye bagumye ahantu hamwe katika darasa moja mu ishuri rimwe kwa muda mrefu. umwanya muremure. Neema inayofanya kazi sasa, Ubuntu bukora kazi rero. Baba, ninakushukuru Ndagushimye Mwami kwa sababu inawainua kiwango kingine. kuko ubashize kundi rugwego Mwami. Pasiwe na mmoja wa kuzuiliwa. Ntagire n'umwe azotangirwa. Jeriko zianguke mbele yao. Yeriko zibomoke imbere yabo. Bahari ya Shamu Ikiyaga gitukura itengeneze njia mbele yao. gica inzira imbere yabo. Uwanyeshe mvua katika njangwa zao. Mana mu bugaragwa bwabo uhagwisha imvura. Pasiwe na njangwa tena. Ntihagire inzara izohaba kandi. Pasiwe na njangwa tena. Ntihagire kandi ubugaragwa kandi. Ntihagire kandi ubugaragwa.
Bariki mtumishi wako. Wezagira umukozi wawe aliyenipatia nafasi yamaye kino kibanza mwa ya kusimama hapa yo guhagarara hano kwa siku 7 mwino minsi 7. Bariki na viongozi wale wengine. Hezagira abandi barongozi bose bo mwishengero na familia zao n'imiryango yabo. Asante Jehova. Urakoze mwana. Tufungulie nafasi siku ingine. Uzutwugurire uwundi muryango ikindi gihe. Hata kama si hapa duniani. Naho atoba hano mu isi. Baba ewe juu mbinguni. Naho hazo habe mu ijuru. Amen. Amen. Dukomera amashi umwami wacu Yesu. Amashmesh makofi mengi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tuduze n'icyubahiro cy'umwami Yesu. Tuinue utukufu wa Mungu pia. Bizera ko umwe wese yatahuye ku rundi rugero. Naamini kila mmoja ameingia kwa level nyingine. Ugende urabe mu bagenzi bawe. Nenda chunguza kwa marafiki zako. Ugire abo witandukanya. Uwe na wale utajitenga nao. Ugende urabe mu bo mukorana. Angalia wale mnaofanya kazi. Ugire abo witandukanya. Uangalie wale utajitenga nao. Kugira ngo ushobore kuduga ugera aho Imana ishaka. Ili upate kuingia kupanda mpaka kwenye Mungu anapenda. Urabe no mu vyukora. Angalia na kwa huduma zako. Tumutaduga ngo shikaho wigomba gushika. Sababisha usiinuliwe mahali unafika. Ugire ibyo wiyambura. Waangalie mahali vile utajivua. Kugira ngo shika Imana igomba. Ili ufike nafasi ya juu Mungu anapenda. Gerageze kumvira ijwi ry'Imana. Na mimi nimekutii sauti ya Mungu. Dukomera amashi meshi umwami Imana. Tushangilie Bwana makofi. Twagomba imbere yuko tuvuga amatangazo nk'uko bisanzwe biri ducumugisha ku umukozi w'Imana. Tunataka kutafuta baraka kwa mtumishi wa Mungu. Twarigishijwe guherekeza abakozi b'Imana. Tumeshafundishwa kugura amazi y'umukozi w'Imana mu nzira. Kununulia maji njiani. Ejo mu gatondo azinduka agenda. Hapo asubuhi mapema aca mu rugendo rwa kure rwo kuzunguruka Tanzania. Safari kupitia huko Tanzania. Ntazoca no mu Buganda azozunguruka kure. Atapitia Uganda, atapitia huko mbali. Turakeneye amata, ji azogenda ranwa, maziwa, maji ya matunda. Umunsi umwe azofata ishobora kuba n'iminsi 2 canke irenga ari mu nzira. 2 za safari ashobora kurara. Mahali anaweza lala. Gira ikintu wokora ntavuze menshi. We tenda kitu bila mikusema mengi. Imana nimba yakurungikanye Isaka. Ikiwa Mungu amekupa Isaka, mlete. Umutange kubw'umukozi w'Imana. Mtowe kupitia mtumishi wa Mungu. Ko Biblia iravuga neza cyane. Biblia inasema vizuri sana. Ico uzoha umukozi w'Imana. Itikilo tampatia mtumishi wa Mungu. Biblia nasubye ngo naho go bugwato rumwe rw'amazi. Hata iwe kikombe kimoja cha maji. Uzoha umukozi w'Imana ari gufise. Kama ni ikile ndio unacho. Imana ngo izoguha ingero ihuye n'uwo mukozi w'Imana. Mungu atakupatia kipimo sawa sawa na mtumishi wa Mungu. Amazindwi yose arara arasenga kugawe. Wiki moja kihubiri kwako. Indwi yose yarasize umuryango n'abana. Wiki yote ameacha familia na watoto. Hari habaye n'ikibazo hariya byatuma ari bugende hagati na hagati. Palikuwa na swali kule nyumbani, angelienda hagati yo kuwa gatanu kuwa kane yarahatswe kugenda. Kati Alhamisi na Ijumaa kwenda. Turasenga Imana. Lakini tukaomba Mungu. Na wara yavuga ati ngomba ngwani ntambara ngende mpejeje. Na akasema nitapigana vita ili nipiganie malize horoza za hapa. Kugira ngo shetani atume udashobora kubandanya ngo wumva ya majambo. Ni shetani alikuwa anataka zuia ili usikie maneno haya. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yatunesheje. Lakini Bwana asifiwe, Yesu alitupigania. Akabandanya asenga masengesho nk'aya. Na yeye aliendelea kuomba maombi kama. Imana rero isubiza hukuye. Mungu arudishe mahali umetoka. Ukikorwa chizu rikurakora kubwo mukozi w'Imana. Uko unatenda kupitia mtumishi wa Mungu. Kandi ageze mu rugo ni vyiza ko ashikana
n'umukate na akifika nyumbani kwa familia apate hata mkate, ashobora gushikariza umwana, anaweza akampatia hata mtoto. mbere uri umudamu ukaba ufise n'igitenge ciza wokizana, Kama uko na kitenge kizuri unaweza mpatia, akagishira mama mudamu nawe akabona ko avuye i Burundi, akipelekea mama nyumbani na aone kama akamenya ko abadamu b'i Burundi nabo baherekeje umukozi akiona kama w'Imana. wamama wa Burundi nao wana uko mpemu w'Imana yo gukoresha ukambika umukozi vile w'Imana, mtumishi Roho wa Mungu atakusaidia nawe uzokwambikwa, na wewe utavikwa. Imana igukozeko no kuyu mwanya, Mungu akigusa hata kwa wakati gushika ku mugoroba hata mpaka jioni ushobora kugira icyo wokora. unaweza kutenda jambo hilo. Yesu abaho umugisha, sinovuga byinshi. Yesu awabariki, sisemi mengi. Kara kagohe ndagukubitiye gusa Ilikuwa ni kukusaidia kugira ngo ugerageze nawe guprovoka ili Imana, ujaribu na wewe kumtafuta Mungu. ku mukozi w'Imana aje ava kure Kwa cyane. huyu mtumishi wa Mungu anatoka mbali sana. Ingero ugererwamwo nawe ni uzogererwamwo. Kipimo kile unapimia na ndio kile utapimia. Mugikora uko nyene Mungali mnatenda hivyo. turasenga canke turabamenyesha yuko turiko turinjira mu gihe ca Noel. Tunawajulisha kwa tunaingia katika nyakati za Noel. Mugerageze uburyo bwose bwo kuraba ingene twoshigikira urwaruka canke se abana bato mu minsi mikuru yabo ya Noel. Jaribuni jinsi tutasaidia watoto wadogo siku yao ya Noel. Mu buryo bw'intererano, Kwa hali ya bama kuwasaidia. bitegura mu buryo bukwiye ku munsi wa Noel, Wanakuona jianda kabisa kwa siku ya kuko Noel. ni umunsi wabo wo guhimbaza ivuka ry'umwami Wasani Yesu. siku yao ya kusifu wakati wa kuzaliwa kwa Yesu. Ndizera ko mw'iyi minsi tugiye gushiraho uburyo bwo kuza turabaterera canke tubafasha, Na jo tutaweka kitu cha kwa kugira tunatosha umunsi pesa kuwasaidia. wabo uzoba umunsi mukuru udasanzwe. Ili kuwasaidia kwa siku yao iwe siku special. Inyuma y'ivyo twagomba tubamenyeshe yuko no munsi mu mwanya dufise igikorane Kwa wakati tunataka kuambia kwa muda gikomeye cyane mkutano mkuu sana wa vijana. Urwaruka rero rugomba rukora igikomeye mwaka kanya. Vijana wanataka kutenda mambo Premidi, nyuma ya saa saa 6. 8 mu kanya gato Saa 8 kwa muda mchache baraza kuduteramisha mu buryo bukomeye. watakuja kabisa tukeshe nao. Ntibatumiye urwaruka gusa rero, Hawalike vijana abantu tu. mwese mukene ijambo ry'Imana, Watu wote mnaohitaji indirimbo no gutazira Imana, nyimbo na kumtukuza n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. na injili nyipya Mu mwanya mutoyi muze kugaruka kwa muda mchache canke mtarudi murindire saa 8. au msubiri Hariho sana. n'inyigisho n'abakozi b'Imana Panazo na mafundisho na biteguye Mungu. kubafasha mu mwanya udasanzwe. Watatusaidia kwa muda ujao. Tubibutse ko kuva ku munsi w'ejo Acha tukumbushe tangu kesho tuzobandanya amasengesho azohera kwa Mungu nkono munsi, tutaendelea mafundisho yatafika mpaka tukazoba Jumapili. turi kumwe na Pastor Chris. Tutakuwa na ule mchungaji Chris. Azotangura ku munsi w'ejo isaha 10 Ataanza kesho saa 10 ashike ku munsi wa Mungu. mpaka malizie Ijumaa. Muramumenyeye rero n'uwanyu Ni yeye mnamzoeni wa kwenu muri ya masengesho, kwa yale maombi zandigisho za na deliverance yale mafundisho ya ufungulivu n'ibindi na bitandukanye, mengine yafuatayo, mbere nihishurirwa. hata na ufunuo. Ugerageze rero uboneke, Ujaribu sasa kuko upatikane, turiko turasenga amasengesho yo konona kwa kuwa tuko tunaombea kuharibu imigambi yose ya shetani kuharibu mipango yote ya shetani n'iyi mpera y'umwaka, katika hii mwisho wa mwaka. vyabimaze abantu bariko Zile baratanga zabihu watu wako natoa, y'amasanganya n'impfu za zile gituro, ajali na vyaraka, bimwe vyo gupfa ukenyutse vile n'ibindi, vya kufa ghafla, konona imiryango n'abana kuharibu n'inzutunzi. mafamilia na watoto na mambo Nivyo yako. turiko turasenga twonona Hayo ndio tuko tunaharibu kugira ngo shetani atsindwe muri ili uyu mwaka, shetani aendelee kushinda kwa turangize mwaka. umwaka amahoro, Tumalizie mwaka kwa shwari, tutangure uwundi amahoro. tuanze mwingine kwa shwari. Yesu abaho umugisha mwinshi Yesu cyane. awabariki sana. Turabiteze rero Tunawatarajia sasa.